gihe muri iyi minsi vyibonekeza ko abantu benshi bahurumbira gufungura icamwa ca pasteke, kuri uwa 17 Myandagaro umwaka w'2020 uruganda rw'ikinyamakuru Jeza News rwagendeye mu bibanza bimwe bimwe bidandarizwamwo ico camwa, eka mbere rwegera n'abihereza ico camwa kugira ngo rumenye vyinshi kuri ico camwa. Abakidandaza n'abagifungura bemeza ko ico camwa ari karahara mu ruganda ntibacure mu kubungabunga amagara y'abantu. Ndayegamiye Gaspard cegera c'urongoye ikibanza kidandarizwamwo ico camwa ku isoko rya Kotebu, aratubwira bimwe mu bijanye n'ico camwa. Icamwa ca pasteke ni icamwa camuka mu Bushinwa, hanyuma kikaba cane cane kigwiriye muri East Africa Community, na cane cane mu gihugu ca Tanzania kibanyi, ari naho twagiye turakura imbuto zirobanuye kuko niho bazidandaza, hanyuma ndetse na rimwe turaza turazikurayo kuko bobo babirima ku buhinga buteye imbere kudusumba. Ngaha naho turavise izi zirabura nizo turima mu Burundi, ariko n'izi zera nizo twatangiye kurima, mugabo hanini izi zera imbuto zazo twazikuye muri Tanzania. Bisanzwe iki camwa novuga yuko gikunda ahantu himbo, ahantu hitwa ko hashushe, niho gikunda cyane kuba. Nico gituma kenshi usanga kiba muri Plaine d'Olimbo, aha imbo usanga ariho hasanga hashushe gusumba ahandi. Umwimbu twovuga yuko muri kino gihe abene gihugu bariko bariyungunganya kuntu babirima dufashanije, ko natwe dufisishira hamwe tujejwe kwigisha no guteza imbere icamwa ca pasteke, ariko turakeneye yuko leta nayo dufata mu mugongo, cyane cyane mu guduha imbuto zirobanuye, ikongera ikatwereka n'ahantu twoshobora gukorera, kuko ahenshi dukorera mu matongo y'abenegihugu, ugasanga uburyo dukoresha ni bwinshi, ugasanga ndetse turabuze n'amazi kugira ngo dushobore kuvomera. Ku bijanye n'uko abapfasoni aribo bashobora kuba bihereza cyane ico camwa gusumba abagabo, Ndayegamiye Gaspard agira ati: ni icamwa gikeneye amazi menshi cyane, bisaba yuko hobaho dekano d'irrigation kugira ngo dushobore kuvomera umwimbu bandanye wiyongera. Iki camwa abantu benshi barakunda kugihurumbira, na cyane cyane twebwe abadushorera nabo bazitwara mu alimentation, abandi nabo bakabitwara kugifungura, ndetse igihugu kibanyi ca Kongo kiraza gutora nuko ubu turi muri iki kibazo gihanze isi, ubundi twaragenda i Kongo kigafasha abene gihugu basanzwe bagifungura, kuko kirafise n'igiterwa ngirakamaro mu mubiri w'umuntu. Atari bake baravuga yuko bikundwa n'abadamu, ariko ndetse n'abagabo kirafise ico kibungura mu mubiri. Ibisanzwe rero iki camwa gifungurwa n'abantu bose, kuko usibye yuko umubiri uca wongerekana ukagira amazi menshi. Murazi yuko umubiri, tugiye mu vya biology, murazi ko umubiri ukenerwa amazi. Hejuru yuko ucongereza amazi mu mubiri, kiroza n'amafyigo, ugasanga rero amafyigo ariko akora neza, ubucafu bwose bwahavuye ku gihe wafunga icamwa. Eka na Kamariya Gwe, umwe mu bapfasoni badandaza ico camwa kandi asanzwe nacihereza, yunganiye Ndayegamiye Gaspard agira ati: oya, iki camwa ntigikundwa n'abadamu gusa, n'abagabo ndetse n'abana baragikunda. Yego, ko kiri mu vyamwa biryoshe, kiratuma corosha amafyigo, kiratuma cyane cyane kenshi bakunda kuvuga ko kuba papa kirorosha umugongo ndetse no kuba mama. Ni camwa ikindi naco kirenze ngaho, ni camwa, ariko uzi ko ivyamwa ari ingirakamaro mu mubiri w'umuntu. Nayo abandi bapfasoni twaganiriye batifuje kuvugira ku mamikro yacu, bemeza ko ico camwa bacihereza kuko hambavu y'ivyunyunyu ico camwa gitunze, ngo gituma bagira ndugure twa mugina, amazi menshi ndugaye twa mugina. Ku bijanye n'icokorwa kugira ngo ico camwa gikwiragizwe henshi no kugira ngo gitezwe imbere, Ndayegamiye Gaspard atera akamo agira ati: tugereranije ukuntu twagiye turasoma urusaku muri Tanzania ukuntu babirima, ikintu ca mbere dukenera, turakenera imbuto irobanuye ya kijambere. Icya kabiri tukakenera n'ubuhinga bwo kugikorerera. Ambuze ubuhinga no gusigura, no kuvuga yuko dukenera imashini zirima, ko ubu turacakoresha ibi vy'amaboko vy'amasuka, so navyo bica bitwara ingufu nyinshi kandi bikazana umusaruro muke. Ariko nk'ibihugu bimaze gutera imbere bakoresha mu mashini, akaba ariyo bakoresha mu kurima. Icya kabiri birasaba ifumbire ryinshi. Ifumbire natwe yaraho rimwe na rimwe dusanga zikenye, ugasanga n'amikoro ni make. Twasaba leta rero yuko
yogerageza igafasha abantu bari mu mashirahamwe mu makoperative nk'iyi shirahamwe ry'iwacu rya koperative bakarishira mu mugongo ko navuze yuko rijejwe guteza imbere iki giterwa ca pasteke bakadufata mu mugongo bakaduha imashini zo kubirima bakaduha na cyane cyane ikintu twifuza gusumba ni imashini zishobora guhingura amaji ubwo twe dufise ihangiro ry'uko tuzohingura amaji abenegihugu baze barihereza amaji ahinguwe muri iki camwa ca pasteke ikigeretsweho kindi bodufasha mu guturonsa ibikoresho abenegihugu dusanzwe dukorana nabo bokoresha navuze ko hariho izo mashini zo kurima hariho n'imashini zo guhingura ayo maji bakongera bakadufasha n'ikintu kijanye no kunguruza kuza turasomba tubikura iyo biva kuko nababwiye ko bikunda ahantu muri Plaine Dobo bakaduha imodoka zirazana kugira ngo dushobore kubidandaza bitavunye n'umwenegihugu abishikire ku ibeyi nziza. Mwomenya ko ico camwa nk'uko bishikirizwa n'abashakashatsi kigizwe n'ibice birenga 90% vy'amazi kikagira umurengera w'ivyunyunyu nka potassium hamwe n'ibindi bitari bike.